iyo umuntu w'Imana aje gukora igikorwa cy'Imana icyo ari cyo cyose nawe wowe wakira abantu ariko ugaperda de vue yuko ngaho ari rencontre y'Imana n'abantu, yuko Imana ikora kandi yuko Imana ivuga, ukibagira ko wowe ufise uruhara n'ushobora kuvuga. Ngenda kubwira ikintu kimwe narigeze kwibashingira intahe. Hari umuntu yakirijwe ngaho muri eglise kubera ngene umuprotokora mwakiriye. Haraheze imyaka si myinshi cyane ariko ntitware mu gihe ca covid. Umuprotokora yaramwakiriye aramubona ariko acaramubwira sinzi ijambo yamubwiye ariko rijaye n'ico Imana iza kumukorera kuko yari yamusomye mu maso kumenga ajafise ikibazo. Guhera uyo munsi uwo mudamu arakizwa, ubuzima bwiwe burahinduka, yakira igitangaza ciwe bihereye ku muntu w'umuprotokora. Nituri abantu gusa bapanga parking tuvuga ngo subira inyuma gira gutya. Gomba kuba muri attente, ugomba kumenya ngo nanje Imana yonkoresha, nanje Imana yonca migahura n'umuntu w'Imana. Kuko hari abantu baba baje ngaha bari entre la vie et la mort, hari abantu baba bari confus, hari abantu baba bari déprimés, hari abantu baba bari ahantu bazazaniwe batakaje réseau, hari abantu baba batakaje nord na sud. Ushobora kwicarana n'umuntu muri bus, ushobora kuba uri kumwe n'umuntu mu biro, ushobora kubona umuntu aje kugura iwawe agaheza kugura ikirato aragushoreye niwe namugabanije ariko nawe utanamugabanije ukuva muhemu yaraguhumekeyemo. Tugomba kwama twiteguye kumenya ngo Imana iriko irakora, ntifise amasaha yo gukora, ntifise imisi yo gukora, ntifise na limitation yaho ikorera naho idakorera, ariko twebwe nk'abizera tugomba kwitahura nk'ibikoresho.